abantu muri ko muracambirwa, hari abantu usanga bakira amasugi mugabo bumvise ingene abandi bagenda barihaya yuko biryoshe. Abantu ushobora gusanga iwabo hakitunganijwe neza, bakamara kumva iwabo usanga umenga ni nk'ibarabara rya autorite, bariko barababa barishimagiza kumareza ubu nibo bishiraho bonyene. Uvuze yuko kirisugi kishira kuri rezo social, baca bagutwenga bakagutuka, uri umukoshi mu bantu, uri iki. Iyo shetani yarahagurukiye ikintu citwa ubwere ntegerwa mu gwaruka no mu bantu bubatse. Wowe ugaca wumva nawe umenga uragize umunoho, pati ndekanda gace mu ndabikore nzi mpebe ivyo numvise, uri shiri kuzobiheba ni waje. Uraza abafikinye ngaho ubu kugira ngo baveyo ari intambara rukurira. Ahubwo ni Hazimana kwikuzigamye. Ariko Yesu akavuga ati rero hari habo ushobora kubona umenga ego bariyegeranije, ataruko ari amasugi mu mitima, ari abantu bari shaste, ari abantu bari mu bwere ntegego, babuza akaryo gusa. Hamwe ho bubwira kabiri bari kumwe n'uwo bakunda ko bakabana, babuza akaryo. Ntibiri mu rukundo rero, biri mu kwibuza no kwizirika, mugabo utumva ko ubikora kuko wumva kuri ingoro ya mutima mwerana, ubikora widogera Imana. Mukama iri bwirizwa warishiriye hiki rirambujije ico nikorera. Uyo ntari shaste, uyo nta bwere ntegerwa afise muri we, yuzuye ivyipfuzo bibi, abuza akaryo.